Kaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Iki gipfunsi canke ikimenyetso c'ingumu mubona imbere yanyu ni ikimenyetso c'uko icahoze ari ingumu kera gisigaranye intoki zibiri n'urukumu rwa gatatu. Intoki zindi zibiri zaracitse, uwo bita Buyoya n'uwo bita Kabila inguvu zaraheze burundu, hasigaye intoki zibiri zikorana n'uru rutoki rwo hejuru. Urwo rutoki rwo hejuru rupresenta umukoroni, agahererezi gapresenta Buyoya, ubwo bwo kwambarira ku ruheta rw'indowa rupresenta Kabila, ubwo bwo hagati rupresenta Museveni, ruriya rw'impera rukurikirana n'igikumu rupresenta Kagame. Ubu rero izo zibiri agahererezi n'ubwo rw'uruheta zaracitse, hasigaye ntikikiri igipfunsi cyuzuye, hasigaye izo ntoki zibiri zifutswe n'ubwo rw'urukumu ariko kimenyetso c'umukoroni. Rero inguvu z'ingumu zaraheze, inguvu z'abari bishize hamwe ngo basambure akarere zaraheze, hasigaye intoki zibiri n'urukumu ruzishigikiye. Ariko murumva yuko wa mwokero w'ingumu yuzuye ntuba ukiriho mu gihe ukuboko gufise intoki zitatu gusa. Iyo ukuboko gufise intoki zitatu gusa, naho yova ngo gukubisa ingumu, iyo ngumu nta kintu na kimwe ishobora gukora kuko nticuzuye, ntigifise za ntoki zikwiye. Rero Perezida Kagame na Perezida Kaguta ni izo ntoki zibiri bari kumwe n'abakorona. Ariko murabona yuko nkuko nabivuze ingumu ntigifise inkomezi zikwiye. Murabona yuko Perezida Kagame na Perezida Kaguta bacanyemwo ideology iyi ngumu yari yaratanguje yo kubaka impaya hima, impaya y'abatutsi, ngo abantu bose b'amazuru maremare n'amaguru maremare ukuntu nyene bacoye ukuntu ngo bazokwishira hamwe ngo bubake igihugu cabo, bicaye andi mako ibiki n'ibiki, ibintu bipfuye, ibintu vyiyumvirwa n'abantu b'abagesera gusa. Ivyo bintu barabigiye ko kuva muri 59 bamaze kubatesha kurya abanyarwanda. Niyo ideology baciye batwara mu kumvisha abo babonye bose basa nabo, naho baba batitwa batutsi bitwa yandi moko baca babahenda ngo burya namwe muri abatutsi. Abanyarwanda muramaze kumva n'ukuntu bavuga ngo no mu bazungu harimo abatutsi. Abazungu baratwenga bagapfa bumvise ngo nabona abatutsi kuko nk'ivyo vy'abatutsi ntavyo babazi. Mugabo bo aho kuvuga ati no mu bazungu harimo abantu kumbure barebare canke bameze uko ngo no mu bazungu ngo harimo abatutsi, ngo bariya ngo n'abatutsi b'abazungu. Ni kubera ko iryo zina ni ideology bishizemwo nyene, bashizwemwo n'abashebuza, yatumye ubwenge bwabo bugenda bifuza kubandanya bahotora abandi. Rero kunduru muriko murabona hagati y'u Rwanda n'u Burundi na Kongo na Uganda, nashaka ndababwiza ukuri yuko ikintu Museveni bapfa na Kagame ntibariko bapfa, bariko bapfa ikintu kimwe conyene. Bariko bapfa uko impaya hima iri kiyoborwa na Kagame mu buryo Museveni atifuza. Museveni yifuza yuko impaya hima yoba ikintu mu Kirundi twitwa akanywa babo. Akanwa babo ni ibintu mukorera mu ibanga rihanitse, ibintu byose mukabikora muri undercover, ntihagire umuntu numwe amenya na kimwe, mugabo urugendo mururembeje. Kagame nawe ashaka kubigaragaza ngo bimuhe power international. Ariko Kabila sico, Kaguta sico ashaka. Kaguta ntashaka yuko ivyo bintu vyihonya abantu mu karere, vyihonya abahutu n'ayandi moko mu karere bigaragara ko babifisemo uruhara no gushigikira abakoroni kwica no kwiba abirabure. Kaguta ntavyo ashaka ko bigaragara. Mugabo Kagame agaca bigaragaza, bigaca rero niyo nduru hagati na hagati yabo, bigaca bihurirana nayo madiri yandi bahana hagati abakoroni babaha, bagaca bayaganira. Ariko mwama mwabibonye tutabeshanye kubaza Kirundi, none ntimubizi neza turiya dukoko nyene iyo batadutereye amagufa kwiye, mwese murazi gica kivamwo, ni ngombwa turagwana, turiya dukoko ntavuze. Rero nabo baca nyene bagwanira udugufa bashebuja babatereye $2 nitwo bapfa. Ariko ikinini nuko niyo impaya yabo hima ukuntu baba bashaka ukuntu ikogwa, umwe wese abona abibona kwiwe, bigaca bituma baterana akajagari. Bagatangura rero kwerekana umuje n'ahandi hoho Kagame na Kaguta nta ngorane nimwe bafitane hagati yabo. Kagame na Kaguta nta wifuriza inaba ubundi, nico gituma umwasi ntumwubitse umwana, umwasi ntumubitse umwana. Ahantu hose hari umwasi wawuririnda ntihagire umwana ajayo.
nk'ubu Bush ntiyotuma umwana we w'umuhungu ngo nagende ngo hariya mu za Afghanistan ngo kubonana ngo n'abarya bantuzeye batariba ngo baramutse ngo abite ngo aba anko ntigishoboka kuko barabizi yuko umwasi wawe umugendera kure. Mugabo igituma aba bantu mubona ubucuti bwabo bubandanye nuko barazi ico bafa kari ikintu impera n'impera bazotinda bagatorera umuti. Ivyo Kagame na Kaguta bapfa ni inyungu kuri bo, ntabwo niyo impaya yabo, ntabwo ari inyungu z'Abagande. Nta muntu n'umwe yogirira umujinyu Abagande ngo barankangwa abantu mu karere. Wobura umuntu udatahura aba bantu. Nta n'umuntu yogirira umujinya abanyarwanda bigenga bajye bamaze kuronka freedom batugaraniwe muri iriya prison, open prison ngo n'u Rwanda. Ntushobora kubagirira ishari, ntugirira ngo barankangwa akarere. Abanyarwanda bataboshwe n'ingoma ya FPR ntiwobagirira umuryango baranka akarere kuko ntavyo bashigikiye. Ndetse n'abari muri FPR benshi ni kubera benshi nyene bigize injiji, benshi murazi ko barara ubusa. Ejo bundi Kaguta yuguruye avuze ngo agenda nabo ngo bugurure. Mwabonye imisi mikuru yahabaye abantu bashima Imana ngo bagiye kurya bahage. Birababaje cyane gose kumva abantu bashaka kwicwa n'inzara bivanye n'induru ziri hagati y'abagabo babiri, atari no kuneza y'abanyagihugu ari kuneza y'ibintu byabo personnellement. Rero ku bantu bibaza yuko nguma nsubiramwe Kagame ari we mubi, Museveni ari mwiza, n'abahipokrite. Abantu bibaza yuko Museveni ari mubi Kagame ari mwiza, n'abahipokrite. N'abantu baba bagomba kukuyovya, n'abantu urumva niba abantu bavuga ngo uwanje nahaba igisambo ndamushigikira kizima ari uwanje, nibo babo. Nibo babo. N'ahandi ho uri umuvyeyi ucisha aho kuri ntiwoshigikira umwana abaye igisambo wamuvuga ati ni kibazo muri societe, ni kibazo kuri jewe, ni kibazo kuba bavukana n'uwo mwana. Amakosa y'ukashira agaragara kugira ngo nawe yikosore. Iyo rero usidinga n'umuntu yakoze ibibi keshi na keshi niho acavuga ngo uramukunda ngo uramushigikiye, ariko atari no kuvuga ngo ku mutima indani uramushigikiye, ariko ari kuvuga ati kubera ari uwiwanje ntaheza kumwumi iruhande. Rero ku Burundi mwarumvise yuko yigamba ngo nta kibazo kiri hagati y'u Burundi, ngo nawe ngo vyari ibintu ngo vy'ibibazo bisanzwe. Kubumviriza iryo jambo mwaravyumvise ngo ni ibintu ngo vy'ibibazo bisanzwe, ngo vy'abantu bashaka kuza baravuruga ngo u Rwanda ngo binyegeza mu mashamba ngo y'u Burundi y'ikibira. Mugabo ngo nivyo vyatumye yugara umupaka, ariko sivyo yugaye umupaka kubera ukumaramara, amaze kubona yuko kudeta yiwe yapfuye, akamara kumubona yuko abarundi batanguye guko no mu Burundi yarahiba koruta n'amaze habo. By the way mumenye ko hari abarundi bari bafise trading yo kuza baraja kwimba mu mashamba babidandaza kuri Kagame. Rero imipaka imaze kugarwa, abasirikare ubu bari mu misozi, ubu nta hantu na hamwe mu misozi y'amashamba higenga abasirikare b'u Burundi batari kukurinda bareke kuguma bonona ubwo butunzi bw'igihugu babudandaza kinyume na sheria. Rero ico gihe nivyo vyatumye bizana induru, arashavura. N'ahandi hoho ntabwo ari abo bantu batera u Rwanda, nta bantu na bamwe bariko baratera u Rwanda kiretse Kagame, ariko atera ibindi bihugu. No mu ijambo yaravyivugiye ati twebwe tuzoza turagenda gutera ibindi bihugu, bo bafise binini turonkaho turwanira nabo, ntitwobareka ngo baze kurwana natwe aha muri ibi bihugu, muri iki gihugu cacu ni gito. Ariko mu 90 ntigeze avuga ati jewe sinzoza kurwana na Havyarimana muri iki gihugu ni gito. Niyo Havyarimana bacishamo commentaire yo kuvuga ati u Rwanda ruraze mu buryo bw'abahatuye, murumva ko nubuka kibajaganyura ngo bavuze ngo u Rwanda ni ruto ngo ntaho boja. Mugabo nawe nyene yavyiyemereye ngo u Rwanda ni ruto ntaho yogwanira. Mugabo mu 90 ntigeze abona ko ari ruto, yaragwinjiye mwararugwaniramo. Rero abantu b'abanyepolitike n'abantu bo kwirinda cyane n'abahipokrite. Hagezweho uyu Kagame wewe si n'umuhipokrite, harimo ibintu byinshi. Arimo kuba ari umuntu kabisa atambura ari umuntu mugabo indani ari demonic, ari umuntu yuzuye ububi, apana ububi busanzwe, ububi bw'ubusatanizme, ububi nyene bw'ikibinyakibi, arico gituma mutazira sekibi. Bigaca bihurirana nuko ari n'injiji y'ikijuju ca mbere kiba mw'isi, injiji y'ukuri. Bigaca bihurana nuko ari kaboko n'umuntu yonona. Bigaca bihurirana nuko ari umwicanyi. Urumva ibi byose kabisa vyaragiye bimukoranirako, nuko yimereye nuwo Kagame. Ariko
u Rwanda rwamaze kwambara ibara mu makungu. Abanyarwanda ubu ahantu hose bari ku isi ndumva benshi yuko badafise umutekano ukwiye wo kumva bidegemvya. Ubu ntibakivuga ngo I'm from Rwanda, ngo I'm from Rwanda. Kera abanyarwanda bose baba nabo bahutu, b'abanyarwanda bomowe na Kagame, baba nabo batutsi, bose kera waza wumva ngo I'm from Rwanda, ngo I'm from Rwanda. Kuko hari ukuntu nyene uyu perezida Kinyunguti wabo yahora yiyambika ishusho y'ikiruvuruvu, yashika imbere y'abazungu akiyubura kera, yashika imbere y'abirabura akagenda akiyubura kirabura. Urumva yari intuzeye kamiliyoni yuzuye ivyangombwa. Ariko ubu baramaze kumuhinyura, amaze gukorera ibiba abazungu akabahenda yuko igihugu cy'u Rwanda gifise ekonomi iri hejuru, bakagenda ahubwo imitahe yabo yose ikagwayo, batangura kudeklara, noneho hajamo kunyuruza abantu. Ivyo vyose bijamwo, ivyo vyose ni ibintu akora. Ariko kuri Museveni na Kagame ivyo bapfa murumva ko hari ivyabo. Ariko ku Burundi igituma yavuze ati Burundi nta kibazo buhari, niwe yugaye umupaka. Abo bansi abesha yuko bari binyegeza mu kibira cy'u Burundi. Gikuru sinumva ko koba kugara umupaka, ahubwo numva ko igikuru yari gushabwira Burundi nabo bakaza abasoda babo bakaja mu kibira, hama abasoda bakagame bakaja Nyungwe bakagenda baguhuriza hagati bakabafata. Mugabo n'ububeshi nta basoda na bamwe bo gutera u Rwanda bari muri biriya bibira, n'ububeshi. Ukumaramara gusa niko kwatumye aca ayugara imipaka, kubera ko kudeta yakoreye Nkurunziza yari yapfuye. Bimutera isoni cyane, mutera isoni. Noneho na leta y'u Burundi ikugarira abo bantu bari basanzwe biba ayo mabuye y'agaciro bamudandaza ko byose. Urumva bimutera isoni, atangura kumaramara nuko biba bimeze. Ariko mu Burundi gituma abona kuri Kagame, gituma yumva ko u Burundi horoshe, arafise intatsi nyinshi, arafise intasi matako. Intasi matako rero ni nyarwandakazi z'ibihume n'ibihumeke vy'ibigugu vy'ibigore barungika ngo bigende gutambikiriza abagabo. Amatako yavyo ngo abariyo bija guhendagirisha abagabo kugira ngo babateshe ibanga abo banyapolitike, babamenera amabanga. Rero afiseyo intasi matako, akagirayo n'intasi zibesha ngo zigiye kurondera akazi, ngo zirondera akazi, ngo newe ne mu bayaya no mu namwe numva yidoga ngo uworungika ngo intasi ngo abasaza ngo abana ngo yo bari kijuju. Nivyo yari karivuga n'ikijuju gukora barungika. Mwarigeze kubona umuhungu yihinduye umukobwa bamufatiye mu modoka y'u Burundi itwara ingenzi, bamufashe bakamwambura impuzu bagasangana umuhungu yari yiyambitse amawanja, yiyambitse ibintu byinshi, yigize ntiyigize umukobwa. Mwarambonye ko bamuhindura bakasangana umuhungu. Ziriya n'intasi, aratuma intasi z'abana, aratuma intasi z'abavuga ngo barondera ubuzi bwo mu nzu, aratuma intasi pasiteri za pasiteri nk'imwe yanyuruza Rusesabagina ibigodi vy'ibipasiteri vy'imizeze miremire binini vy'ibikunzi binda navyo hariho ivyatuma. Aratuma ugwaruka, aratuma abarundi baba mu Rwanda bariya bo bahungiye muri 2015 bakabesha ngo bagiye ngo barahungutse, ariko ugasanga bagiye gutata. Izo zose ni intasi yatumayo. Mu Burundi rero nta gikwashi bafise ngo bahandura amavunja nko kwa Kagame, kuko mu Burundi burya nagomba ndababwiza ukuri, udakiriye mu maboko y'abahutu nta n'ahandi hantu wokirira. Mu gihugu cy'u Burundi ugiye mu Burundi ukabona udakiriye mu maboko y'abahutu b'abarundi nta n'ahandi hantu wokirira, kuko nibo bonyene bama bavuga ngo azokwihanura, azokwisubirako, ivyo ntavyo yokora, oya nukumwitondera, turavyaruzanya. Mwaravyumvise mwese, nibo bonyene bivuga. Rero mu Burundi ntibahandura amavunja, ica bashimira nuko abariyo bamukorera iryo perereza bakabikora bakagenda. Kwa Museveni ntibabarya abakobwa bose ngo biyambika amamaske bakaja kurara mu mahoteli biyambitse amamaske y'amasura bataribo. Kwa Museveni bige ntivyo bandakurahi. Kwa Museveni ntivyo, kuko kwa Museveni murabona n'amakamera kari everywhere. Mu Burundi rero nta kamera zinahari nyinshi, kamera ziri ku bigo specific y'amakanaka navyo bigo. Izo ntasi ntiziba zagiyeyo. Hariyo n'izindi ntasi zavukiyeyo ziyita indundi, ariko atari indundi ku vy'ukuri, basha ari nyarwanda ngome nka Kagame se wabo. Izo ntasi z'u Burundi, abo bana aba descendant b'abanyarwanda bavukiye i Burundi bahisemo gukorera Kagame, abo bahisemo kumukorera nabo ni babi cyane gose. Ari nabo bajya barimwo muri kudeta ya 2015 nabo bagize involved. Izo ntasi zose ziriyo. Mugabo mu Burundi guhandura
mu Burundi igikwashi co guhandura amavunja ntaco bafise. Kera baca bakoresha ibihwa vyitwa ibigunguma, n'ivyo bihwa vy'ibigunguma nubwo biriyo ntavyo bafise, ntibashobora guhandura amavunja canke ibintuze ibihwa vy'ibigatanyigatanyi n'ibihwa vyo kubigatanyigatanyi ngo bahandure iyo mivunja yose ntavyo bafiseyo. Nico gituma Kagame avuga yuko Uburundi atakibazo, nuko abona ntuze yiwe nyene iyo timu yiwe kumuvurugira igihugu c'Uburundi ariyo ikaba idakomwakomwa, ikaba yarahawe akazi muri leta bakora mu nzego zitandukanye. Nico hagiye ariko arasigura ivyo kubesha ngo ntiyotuma ngo abantu ngo abana ngo abakecuru ngo abaki. Kagame ari uwo akeneye n'urya mwuzukuru we yomutuma guko nta kigongo afise. Kagame ni Kagame, Kagame arikunda. Kagame nta wundi muntu akunda kw'isi. Kagame wa kera, Kagame Sofia we yaje ari uwundi muntu. Kagame Sofia yaje ari umuntu afise na confidence iregarega tutabona n'iyiriko irava n'iyiriko iraja. Ntushobora kubesha ngo uri umuntu ngo usohokanye ijambo ryo gutyoza ibindi bihugu umaze imyaka 2 warinyegeje kandi ari wowe wahora utwenga aba president binyegeza. Murumva ivyo bintu vyose kari ivyago. Ku vy'ukuri mu karere haracari ibibazo, ariko abantu bakwiye gutangura gutahura ibi biriko birabera mu karere si ibintu bisanzwe. Uvyitegereje neza umugambi wo kubandanya bahonya abahutu n'ayandi moko, iyi ideology y'aba bagabo kuri Museveni na Kagame ku vy'ukuri irabandanya, ndetse n'ababashigikiye bose abakoranye nabo bose kuva mu ntango babikibitanguye bakiri kw'isi bose baba abo babahenda ngo bari mu bihugu ngo vyo hanze ngo barahunze Kagame ngo ariko ngo bavugana ngo na Museveni gusa nka bari abakayumba, baba abo bakiri mu Rwanda bose abo muzi bose bari kumwe na Museveni na Kagame bica abantu muri Kongo, bica abantu mu Rwanda, bica abantu mu Burundi. Abo muzi bose bakiriho n'ubu barabandanya ideology nyene kubandanya kwica abantu. Ariko iyindi ideology ikindi kintu bazanye gishasha ntabwo ari ideology ariko n'intuzeye ni income resource yo kugira ngo babandanye iyo ideology. Income resource yabo ni muri Kongo, kuzabarimba ayo mabuye y'agaciro muri Kongo. Igituma bifuza yuko bofata nk'igihugu c'u Burundi, Uburundi nabwo basanze baheruka kugira ico bitirondereza ry'ibintuze ry'amabuye y'agaciro ari mu gihugu cyose. Mu Burundi ngo hariho n'umusozi basanze amabuye y'agaciro hari, urumva nimba yari amakoruta uko yari ariko sinamabuye ngo azimvye cyane, basanze ngo hariho imisozi iriko ayo mabuye gusa atanayandi acansemwo. Murumva nk'ivyo kari ibintu vy'agaciro ku gihugu. Rero nk'Uburundi batomboye bagafata nk'Uburundi bakabwigarurira, bakica abo bahutu bose igihugu bakacigarurira kayoborwa n'abatutsi, abasirikare bakakigira igisirikare cy'abatutsi nk'uko mubona mu Rwanda, leta yose ikabija intutsi nko mu Rwanda. Byoca bibaha opportunity kumbure yo guhagarika kuja kwiba Kongo, ahubwo bagasigara bimba ayo mabuye y'agaciro mu Burundi gihazarani. Mugabo kubera iyo ideology yari ideology y'iragi barazwe na basekuru babo, ni ideology nabo ubona bariko bararaga abana babo. Nk'uyu niba ni Muhonzi, niba ninde uyu muhungu wa Museveni aha nawe yari amaze kuyiragwa. Urumva ni ideology yo guhonya abantu, ndetse ukajaniranya n'abatavuga rumwe nawe, ndetse ukajaniranya n'abariko bagerageza kukwimira ku itungo ryabo ngo nturibibe nabo nyene ukabashiramwo. Burya naho boba n'ivyo bihugu babesha ngo bashaka kwiyunga navyo ngo izongo za Ethiopia, ngo izongo za Somalia n'ahandi. Niyo Somalia basanze hari itungo bakarishaka, abo basomali bakanka nabo nyene bobica. Aba bantu nibamusana n'uwejeje gusa. Rero ibi bintu ntabwo nta iyi si politike politike y'ibihugu bindi bisanzwe tumenyereye byo muri Afrika zikina. Iyi ni politike kabisa y'ubuswa, ideology y'ubujambazi, ideology y'ukwikunda niyo bariko barakina. Kandi ntibazobahende ngo hari itandukaniro hagati ya Museveni na Kagame. Ababivuga nyene ni abantu bakunda ko politike, kandi abanyapolitike na murazi ko baba bashaka kwipendekeza, bashaka kujijisha abantu ngo ntimutahure. Ariko abanyapolitike benshi na cyane cyane bo muri opposition nyarwanda bakwiye gutahura kwizi technology zaje gucisha ubwenge abantu cyane. Ntushobora kubesha ngo Kagame ni mubi mbwa Museveni ni mwiza, kandi uzi yuko nubwo bubi bwose bwa Kagame wamufashije gukora training yabwo ari Museveni, ari nawe yamushigikiye muri byose vyabaye, ari nawe yamushigikiye. Naho muri Kongo barajanyeyo
ugaca ugenda kuvuga ngo wewe ngo si umuntu mubi. Ni mubi kabisa, n'Abagande baravyivugira. Museveni n'umudigitatire mubi. Kumbure ntashikiriza Kagame kubera ko ntiyigeze agwara bwashi. Burya Kagame yaravuze ngo uyu mwana agwingiye atarakwiza imyaka 5 hariho ibintu mu mubiri abura kandi bigatuma akuza adaca ubwenge. Kagame nawe murazi ko yari yaragwingiye. Burya nyene ubwenge bwo kugira jajuma yo gukunda abanyagihugu biwe yarabubuze. Mugabo ntumbwire yuko ubugome hagati ya Museveni na Kagame butandukanye kabisa. Je nibaza yuko bungana, burangana kabisa. Hanyuma rero mwabonye induru ziri muri Kongo, mwabonye ibiziga by'abantu 70 b'Abanyamurenge n'Abatutsi b'Abarundi n'Abatutsi b'Abanyarwanda bambaye uniform z'u Rwanda bicurwa mu misozi miremire muri Kongo. Ku ma WhatsApp zacanye ko ama-audio mu Giswahili c'Abakongo, ama-audio mu Kigande, mu muziki uryoshe cyane bahaya abisha abo bantu. Murumva yuko ku vy'ukuri mu karere abantu nka bose bamaze kwikangura. Je mbona yuko mu minsi havugwa ngo hagowa Abahutu, umuhutu wese ahari akumva agenda aratsitagurika. Mu minsi yahera umuntu yari afise amahoro yari umuhutu yahungiye Tanzania wenyene. Abandi Bahutu bose baba bari Uganda, baba bari Kongo, baba bari he bari bafise ibibazo. Ariko ubu aba bantu cabahindukiriye nibo bafise ibibazo. Mugire ibihe vyiza rero mwese, mukore share na subscribe. Bye.